Kuri uno munsi wahariwe ubumwe bw'abarundi, mw'ishirahamwe Parseme twagira twibutse ibintu bitandatu tubona ko vyoba inkingi yofasha kugira ubumwe bw'abarundi bukomere, kuko igihugu ubumwe mu bakigize mu bavukagihugu ni ikintu gihambaye cane kugira dushikire ico twifuza cose. La cohesion iyo dushaka kuja haba vyo gutera imbere mu 2040 ata bumwe na cohesion ntibikunda. Ubwa mbere ibintu Uburundi bwofatirako icambere bufatirako ni ukutwibuka ko ari igihugu cabayeho kuva kera, dufise ururimi rumwe n'imico imwe, ni ikintu gihambaye. Ikigira kabiri nuko abarundi naho bagirana ingorane muri kahise barasezeranye. Turafise amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, turafise amasezerano y'Arusha nayo guhagarika ibintu vyagiye biratuma abarundi bumva ko baja hamwe bagira. Ayo rero ni ukuza turaraba avomera ukwumvikana kw'Uburundi, tuza turagira inzira yo kwumvikana yerekana ko abarundi bafise uburyo bumvikanamwo. Ubugira gatatu n'izi ncungu Rwagasore tuvuga tuti incungu mu vya leadership mu kutwereka inzira y'iterambere, incungu ya demokarasi, Tata Mercure, izo ncungu nizitwereka ko hariho exemplarité y'abantu dushobora kuvuga tuti dufatira ica kane no gutsimbataza ico bita intwaro état de droit, igihugu kigendera ku mategeko meza agateka kazina muntu n'ubutungane. Iyi nkingi ya kane idahagaraye nimwe idahagaze neza nimwe ituma abantu bumva ko umengo mu gihugu cabo ntaco bamaze, bafashwe nabi, bararenganijwe, nta mategeko, umwe wese akora uko avyumva, umuntu acinyiza uwundi akamira. Iki ni ikintu gikomeye cane mu kugira ubumwe bukomere mu gihugu. Iyo kibuze uko bigenda kose. Ubugira gatanu ni gushikira ubutegetsi vy'amatora. Amatora yatunganwa neza, umuntu agatsindwa ku mugaragaro, agatsinda ku mugaragaro, ataguhezwa, atakuvuga ati je mbujijwe iki. Ivyo ni ikindi kintu gikomeye, kuko birashika mu gihugu runaka ugasanga n'amatora akaba akaryo k'abantu bamwe bayizizitira, abandi ugasanga barahezwa. Ico cose ni ikintu gituma imitima y'abantu ishobora guhungabana mu bijanye n'ubumwe bwabo. Ica gatandatu rero n'umwidegemvyo mu vy'ubutunzi, hamwe ingingo zifatwa zituma abantu mu vy'ubutunzi boroherwa kandi bakidegemvya bakagira imigambi. Ingingo zifatwa vy'ibiturire ku masoko ingene atangwa ukamengo ibijanye n'ubutunzi hari ico bita capitalisme de copinage, vyagiye mu kagwi k'abantu, n'ivyo biraheza bigaheza. Izo nkingi zitandatu zokwama zakoreweko, uwo mugwi ubishinzwe n'abandi bakaza barako inkingi imwe muri yo yose iriko irafasha vy'ukuri kugira igihugu kigume gihagaze, kigume gihagaze ari igihugu cifashe. Hanyuma rero ibi vy'uko twariko turaba ku nkingi ya kabiri y'amasezerano yagiyeyo kugira ngo baze barumvikana, tukaraba twabana nta yuko nyimba abarundi bahunze canke n'abandi hakama hariho uburyo bwo kuganira, bwo kuraba ingene abantu bose bosubira mu ruhongore, kikaba igihugu kimwe. Aho nizo turiko turavomera neza ibijanye n'ubumwe bw'abarundi.